Ku mazina yanje nitwa Irambona Jamari, nkaba ndi umu artiste nsanzwe ngira nkora ibijyanye n'imyuga. N'ivyo vy'imyuga hariho icyo nokwita masikaje, ni kuvuga ndaba bijya bintu by'amadeshe biba byararya n'imicafu bijya biba batagikora, ashobora kuraba ukuntu ushobora gukuramo ikindi kintu gishobora kudufasha mu buzima busanzwe canke bishobora kudufasha muri utu na turiya, cyane cyane ngira ibintu bijyanye na decor. Nsanzwe ngira ibintu bijyanye na decor. Mwiyo recherche nagize ndamaze gutora ibintu bishika bitatu. Hariho kimwe ivyo maze gukora bikozwe mu mpapuro, si impapuro nshasha ariko ndabazirya impapuro ziba zaraheze, cyane nkunda gukoresha ibintu by'ibijuruno. Yego nazirya impapuro z'amakaye zirakora, yego nazo zirashobora gukora kuko hariho ibintu umuntu ashobora kubikoramo, kuko ndamaze uvuze ko izo zintoze zirya impapuro z'amakaye haje maze gukora bikozwe mu nk'akantu ndamaze gukora étagère bikozwe mu mpapuro zirya z'amakaye. Hama hari n'indi maze gukora bikozwe mu andacha muri domaine y'impapuro. Icyo maze gukora bikozwe mu mpapuro muga by'ibintu ibijuruno. Urabona bikozwe mu bijuruno. Hama ikindi gira kabiri maze gukora hariho burya plastique, burya bwo energy burya nabwo ndashaka gukoramo ikintu nkaca ndabuteranya na ca kintu gikozwe mu muri za mpapuro, nkaca ntora ikintu kimeze nk'ishurwe abantu bashobora gukoresha mu kugira decor. Hama kuvuga amaze kuvuga ibiri, kigira gatatu ni ikintu bashobora gukoresha mu gushiramo itara mukazi ukamanika mu nzu. Icyo nacyo gikozwe mu maserumo, burya bugozi bw'ubuserumo. Amaserumo ajya batera abarwayi yo kwa muganga. Byumvikana ko mukoresha yaba yaheze gukora wari icyo utora ugakoresha. Yego nege umva ndagerageza nkarabya bijya biba byarahetse nk'abataye muri tubere, ndashobora kubikorekta nkavyegeranya hama nkaza nkakora n'icyo kintu nashaka gukora. Rero muri ubwo bushakashatsi navuga ko muri make ivyo maze kugira ko ni ivyo mu bintu bijyana na recyclage. Hama ikigira kandi mu bintu bijyana n'umwuga ndi muntu uzenya umuformateur mu bintu bijyana na poterie kandi nkabana nkajyana production. Utarashika hiyo wowe turabona ibyo ukora yuko ari ibintu ukoresha mu bwoko yawe, mbega waba nibyo wize cyane ni ndemana? Mu busanzwe muri make hariho ibyo nize, hariho n'ibindi nagendagira ko recherche nka byinshi ufate nk'ibi byo kubumba, ibintu bijyana kubumba dukoresha intuze y'isima ni formation nagize, ariko ibi bindi byo bya recyclage ni recherche iwanje ngira ajana nkiyumvira nkicara mbonye ikintu nkavuga ati iki kintu mbega nshobora kwikuramo iki. No kuvuga hari nca nk'ahantu nkabona nk'ikintu gitembagara mw'ibarabara nkaca maza nkahagarara nkiyumvira nkavuga ati none iki kintu ko kiringa kubera nta kintu umuntu yashobora gukuramo ikintu. Hama rero hariho n'igihe biba ngombwa ko ngenda mugabo ko kugenda swati ndashobora nagitwaye ico kintu cenga kigumiza mu nyuma nkagaruka kugitora kuko namaze gutora ikintu ushobora kugikoresha. Niko byagenze no kwibintu by'intuze by'amaserumo natangwe ndababwira. Nayibonye ndama ndataha ndafata umwanya utari muto ndiyumvira, biranambabaza cyane kuko byashitse nja kwivuriro rimwe sanga babituriye. Ndagerageza kwiyumvira ujya mu nuko wavyo ndarabujya mozi wavyo ndavuga ati none ibi bintu nta bintu vyonona ku magara y'abantu ko nubundi babituriye.
iyo myotsi deje ironona igisenge ironona ibidukikije rero nca numva ko mbabaye cyane ndavuga ati bo reka ngene yumviye ko sanzwe ndi artiste eske nashobora kwikuramo ikindi kintu nca ndaza ndicara byana nkaho mwanya utari muto kuko hariho n'igihe byashikamye ijoro ntasinziriye ndiko ndiyumvira bya bindi nyene kinashobora kwikuramo hama Imana irampa ndavuga ati ndashobora gukuramo iki kintu niyo mubona aciye nkuramo icikoresho nababwiye gishobora kudufasha ego kidufasha mu bwa decor mu nzu meme gashobora kudufasha kandi kugira impuzu y'umuco witara kugira ngo kishoye kugabanya umuco ko ari abantu usanga badakunda umuco mwinshi mu nzu harakunda umuco mwinshi n'abakunda umuco mukeyi rero urumva ikidufasha kugabanya impuzu ya luminosité ko tuzi iyo umuntu ariko arakora agira ingorane nyinshi amampashuma donc ingorane agira ariko arakora wowe ingorane ndakugira neza izi bikoresho uko uriko uraraba ego navuze ko harivyo nkora amasero harivyo nkashima ko mugano bikoresha vyonyine hari ibindi bintu bitegerezwa kugenda bifatanya navyo bifadikanije navyo kuko ubonye nk'ikintu ngiki kugira ngo uze ugitora nuko ari ikindi kintu cyatumye ushaka kuvanga naco rero ico kintu kenshi na kenshi kubera ibintu vyinshi vyaduze rero uco usanga tugera turahura ivyo bibazo byo kubura ibikoresho asanga byaraduze ku isoko nkaka nagiye kagizwe n'indondori zirimo za brand deje gusa aziranyihangane gusa nuko nazibonye ziko zitembagara mwibarabara naca ndazegeranya ndaza ndazikoresha akagashurwe ubona ngaha nayo ubundi bwo urabona uravye hirya no usanga ibicupa usanga n'ibiki rero niho hajya byinshi ndavyegeranya nkaza nkabikoresha ikindi novuga ko ari nk'intambamyi muri make ni hariho abakiriya umukiriya umubwiye ngo iki kintu nayikoze uku baragusuzugura kuko ikanabye ahantu bagusuzugurira nuko ubwa mbere bakubwira ngo kirazimvye icyo wakoze icyo ikidandazwa cyawe kirazimvye ntiyibaze umwanya wamaze uri kuratiyumvira kuko n'ujya mwari utegerezwa kuba agaciro sino utawahaye agaciro usanga ari ibintu biri simple mugabo urumva ujya mwanya ijoro wamaze uri udasinziriye ko nakubwiye ko hari bisako usinzira usanga atari kirenga urumva uwo mwanya wose utegerezwa kuba agaciro kuko n'agaciro utawahaye agaciro usanga uri kurahomba biranagusaba kugira publicité cyane publicité ndayigira cyane nakunda gukoresha rezo sosio za Facebook cyane na WhatsApp dufashe ku musaruro wanyu n'umutahe mufise est-ce que murabona neza ko muhimbarira umusaruro wanyu kuburyo mwa mwatanze kubera ubu tutaratanga kuronka abamize abakiriya kuko si benshi baza kudushorera mugabo umusi botangwa kuza kudushorera ndabona ko umutahe uzotubana muto kuko si benshi cyane barabimenya kuko ndabitanguye vuba ntatari vuba cyane mugabo ubu antuka ndafise ama echantillon umuntu ashobora kuza akaraba akavuga ati nkeneye ko nkorera iki kuko hajya biragoye kuvuga ngo ndazi gukora iki ntiwerekane icyo ufise mugabo pour le moment ndafise ama echantillon atari make ashobora kwereka umuntu ari wese aje nyitura yashimishijwe n'ivyo nkora hama nkavuga ati agira ko mvuga ikintu gikurikira n'umuntu yoba avuga ati arashaka ikintu gishasha yisangije ntaranakora ndikapatira kukimukorera kuko fise stock nini mu mutwe nk'ubu jewe dufata ndi umukiriya wawe umukiriyante wawe rero ndafise nk'akantu barabonye ahandi hantu dufate nko kuri rezo sosiyo hanze nkaza nkakubwira ati jewe narabonye akantu kameze kuno ntafise ifoto yawe
mugabo kambereye keza wamfasha ngo bon we ukikambwira ndabona igicapo mu mutwe nabwiye ngo ufise stock nini mu mutwe apari y'ibifisa kuko ukikambwira cyo ntabwo ukora igicapo cyashatse kuvuga hama rero gicapo wambwiye akeneye gushirira ku mugaragaro hama wowe kazi ukambwira ati nico cyane sico kuri stock ufise mu mutwe habutse kugira bije mu ngiro bon ikintu cya mbere kibuze ni bya bikoresho kuko nakubwiye ko tugaduhura cyane niba n'ibikoresho kuko ku isoko byaraduze kandi rero nibyo mutora mu mapubere yego navuze ko ibyo dutora mu mapubere mugabo hari ikindi kintu kiza kubifasha kugira ngo ushobore gutora ikintu ushaka gukora asaba iki muri make bon je icyo nosaba ni gushyigikirwa muri uwo mwuga wanje ujanye n'ibi bintu usanzwe nkora vya recyclage canke ivya poterie moderne kuko ivya poterie moderne nabwiye kuko ubu ahongeze kuri poterie moderne hosheshe maze kugira namaze gutora vase irimwo intuze itara kandi kayifise nanone na câble d'alimentation afisa ucomeka câble d'alimentation no kuvuga urashaka ishobora gukora zibiri soit yaka cyangwa itaka yaka niyo câble d'alimentation ucomeka muri prise itaka ucomora câble d'alimentation uhejeje nko guhuza n'umunyamitara ahagumita kugira ngo uwo mutaro byatumisana wocekoresha icyo nayakoresha musanzwe hariyo icyo bita publicité cyambere kumenyekanisha ibyo sanzwe nkora kuko urumva ndabitanguye vuba abenshi baramenye publicité rero irakenewe kugira ngo abantu benshi bakore kigira kabiri nuko ndondera ahantu ushobora kubidandariza kurabona ahantu uterere ara ni kure gisagara amahera ntari no kubitega ariyo bo mugabo menshi ari muri ville noca ndondera ikibazo muri ville haba nkabishiraho ababikeneye bakaza bakaraba arabatanga amakomande amafuka bakorera bibaye ngombwa nshomwe n'abakozi nkangaje abakozi kuko abakeneye akazi ni benshi kuko mu gihe mbona kumengo abantu bashaka kubikora nyuma kuko je ubu ibi nije nzi kubikora je nyene sivyo ndashaka ngaha anye cyane mu gihugu cyose mugomba ngo hari abartiste benshi abartiste ni benshi mugabo urumva nkizi z'impapuro umva bwa mushaka gukora ikindi kintu nk'iki cy'impapuro nuko umuntu utegerezwa kwaza mu form akabanza akabimenya kubikora amugacumuha rero urumva ko ndibaza ko muri kazoza ndatekanya ko byobandanya bimeze neza ndabona ko nzotuna nk'akazi agaruka rwinshi mu bantu bazaba bashaka akazi kurabona bizosaba ko deja heza kwa forma ko nakubwiye ko ndi umuformateur bari mu manda forme amaze ko forma akazi ushobora gukora biteza imbere hama umufuko urangitaye n'umunwa watubwira muri make ibi tubona ngaha watubwira muri make ubwoko bw'ibintu bisanzwe ibyo sanzwe nkora ubwoko bw'ibyo sanzwe nkora aho unyenda rero ndabona ikico n'impuzeya ndabona amabase ndabona étagère impande yawe shaka rero muri make uvuge ibyo sanzwe musaza je nizi ibintu byinshi nizi imyuga myinshi itandukanye ibyo ukorera ngaha rero ibyo nkorera ngaha hariho ibi bya recyclage hakacaza bya poterie moderne hakacaza n'ibya peinture mu gusiga hari byo gusiga amatu ego apari byo gusiga amatu by'amavaze n'ibiti n'ibyo gusiga amatu hari byo kwandika ku mipira byo kwandika ku mapano ajya amapano publicitaire hama n'ibijyanye no guteka ndashobora kubikora kuko navuze ko n'izindi byinshi kandi ntungane ndashobora kubikorera mu gihe bibaye ngombwa ndashobora kubikora kuko navyo naratsinze ufite impamyabushobozi hama ikindi ni mekanike
mekanike nayo iri mu byo nitwa kari umugore wanje kanshobora gukora. Urategura kugira ngo usangize n'abandi bana b'abashomeri uwo mwuga wawe? Ikintu nagekanya gukora ni formation. Ndashaka formation kandi nkayimiza n'abantu baba bashaka ko ndabigishiriza abana canke abandi bantu ndipe. Aho uzompamagara ndakora kumwitaba kuko birabishe ko umuntu ashobora kuba azi umwuga akazopfana atawusigaranye. Iyo nkayimiriza abantu kwijukira cyane umwuga ko umwuga urakiza, abantu niko babivuze. Ikindi ni ukutanegirija ibintu ngo ibi ntabyo nshoboye gukora cyangwa ntabyo nshobora gukora, ahubwo twijukiye kwiga cyane imyuga. Hama nkuko mwabivuze formation vraiment ndipe muzashaka ko na forme amigisha. Uriko utegura iki kumbona kazoza y'igihugu Uburundi bwifashe muri 2040 Uburundi buteye imbere sawa mugize neza kambaje ikibazo cyiza cyane. Imbono yanje nashaka ko mbona n'imiburiburi kuva ku mwana muto kuko nk'iki cya recyclage si ikintu gikora umuntu akuze gusa, n'umwana muto ari capable yo kugikora kuko nta nguvu bisaba. Muri vision yiwanje nashaka kubona ko n'imiburiburi n'umwana nayo bari uhera nko kuba wita kuduga ushobora kuba bazi ikintu bitumuka akabazi gukora akantu nk'aka akakikorera wenyine ugasanga winjiye mu nzu iwabo kuko n'umuvyeyi yonezeye abonye umwana wiwe azi gukora ikintu nk'iki akabona yinjiye mu nzu akora ati kiya cyakoze naka kiya cyakoze umwana wanje. Umva ibintu nk'ivyo vyonezera vraiment mbonye abarundi basanzwe bazi gukora ibintu bijanye n'umwuga kandi abazonyitura vraiment nakivuze zobigisha kandi itanga ibitamo akimiteze kwisigariza. Gira ikintu by'abantu bariko badukurikirana kuri CTV gusa n'abasozera musanzwe cyo nobwira abantu bariko badukurikirana icya mbere ni kubajene niho numva novuga cyane kuko nitwe hirya no hino ubu urana ko hari agashomeri kenshi cyane. Agashomeri nubwo kahari ariko hari ikintu dukora navuze ati ku negligence tuzi tuyikuremo twumve ko ikintu cyacu cyose ushaka kugiko esase gusa nako ugigitamba kashako gutanga kitakuzanira atamusaruro ubona ariko umenye ko yuko inyuma yaho bashaka kubona umusaruro. Nkayimiriza ugwaruka kwitaho cyane umwuga, kwitaho cyane ibikorwa cyane twikuremo ikintu cyo kunegirija ibikorwa. Reka tugushimire cyane wakoze kutwitaho kuri CTV. Namwe mwakoze cyane kungendera nejo muzozi murabe kazi. Mwakoze cyane. Namwe mwakoze.